Ufise imyaka ingahe? Urayizi ho? Wowe ufise imyaka ingahe? Ufise imyaka ingahe wakijujuwe atabwenge ufise? Genda wasamye nk'amajipo yataye amantuze yataye imikanda. No gukora sinzogenda. Kurije cyane nabwiye ubona tugiye gukwigwa hehe frema ku bintu byabaye ubona muri gisagara cy'abandi tugiye gukwigwa hehe Avyo uko bibaza jewe nagira n'uri umugabo ni wambaye ibara nambari baragute wose uri umuvyeyi s'abakobwa se ubukwiye kubaha impanuro bakaza kutwambika ibara ngose habagabo n'umuhungu se yoba yakoze bijya bintu s'abakobwa biwawe ego umwana nuwa twese nuwa twese aha siga yarahi wawe je ntumbatse reka runwe ruruzuye ari baragutwe ngabagore bo ngaha mwikatiye mve ngo hehe ngo wawo mugabo twebwe abagabo naho babimbwira ntavyo kwasamika amenyo bazombwira uko je uzombwira byinshi sinzi none umutima wanje utazibagira hodi karibu ni wewe mahoro cyane mura turakweri ni wa mukwe wanje ashitse naguheruka kera kwi mahoro asha no munsi wakosinye no munsi ndanywa abagabo asha no munsi kasha kwa bebene na mwanya bakamuye asha ubonye umukwe ubonye umukwe ntiwido asha ndabona kweri ni byiza none kuje wenyene none namaki kuje wenyene namaki ega je nagira mbere ari ngaha kuko kuva munsi hirya yejo yaraye no muhira kuvamo tubwira ati tuzozanane wene simenya erega papa Monica mbanza umwumvirize erega ntumujaniranye rero mu majambo make cari kinzanye mutama wanje na muvyeyi wanje je nuko ndashaka mu mpesha nera ambe mutaza kuvuga uvuze tugohene je narinje mutama kabisa mumfashe urabona shanera yarambaye hafi mu bibazo tubana hafi urumva rero mu majambo make nashaka basi mu mpesha nera ambere umugore wiwanje aze tuje kubana kanatsinda urabona kafise n'inda gwanje urabona rero nashaka inda gwanje umwana wiwanje aze areregwe mu rugo kwase niyavuka azovukire mu rugo kwase uzenyene upfa yara n'ubuguru urimo ngo to mu rugo kwa Kidiaba cha pombe ngo nje gutora ngo nashandera none uzoshobora kurera umuzukuru none wewe umvise yakubwira nyamba zivuga ngo zizoshobora kurera umuzukuru kuba ari abareze gitenene baza bakora ivyo bagomba ngo ntanguzorera abuzukuru kubera ko noshobora kuza atari iminsi n'ivyabaye ntarabikira ngo n'uwundi ngo nagende none kuvyarira muhira niho vyo kuryohera kugira ante
avyariye ngaha niho vyo kuryohera se w'umwana araje ati ni mumpe umukobwa aje kuvyarira iwanje turera umwana twese none na wewe uri kuranka ni uzoshobora kurera umuzukuru ejo canke hirya yejo umuzukuru azoguhamagara papa uzomwitaba urabona n'ivyambere nturabikira bumva Jack Diaba ndambaye ibara baratwaye n'undi mukobwa jora nzoca nkwigwa he muri iyi kajeyo ngaha mumuhe vyose bizoba biheze mumuhe nanje rero nakubwiye ntaho ndamakane umviza wa mukuru ari hamoguma umbandanya amajambo no bakwitambura kwa kobwa kawe nanje mvuze ntaramutwara aramutwara nta mwana azovukira ngaha nakabona avuye ngaha nawe ushutera uteke ruti wanyu nanje ni mu mpijambo kuva iyo mwavugiye nabumvirije nanje numva mfise ico mvuga pfa kuzibuka nande habavuga bo n'abana bitwaye neza nukuri ibyo ariko aravuga nibyo nimundeke ngende kandi hamwe mworamo kamondetse ndumva ko byogenda neza kubera ndi ngaha mfise n'inda yiwe kandi urabona na Monica ntiyari bwamuvyarire ariko jewe murabona nanje mfise inda yiwe nimundeke ngende tubane mwahereye kera mwipfuza mwuzukuru none ubu mumurose aca kurira ngaha iwanyu afise se nimuvyiyumvire ko namwe Bebe. Good. Rikaburije. Vitiro. Burije aho gushaka uje gufata moto muri parking kugira ngo usubire aho. Cyari ziri kurambaza. Akumbaza ukomerewe. Reka nijyamire. Sibyo ndiko ndavuga ariko birumvikana. Kibona nawe urantangaza nivyo nivyo mbaza none bwije ntituri wacu. Iwanyu hehe? None kwandaha? Kandi kwashiriye wawe ariko umva si wanyu. Ubu rero jewe ivyo yaje gukora hageze yaho umbwira ko ntaha kwa mama. Ntaha. Ntanje nashitse. Oya, mviriza. Umwana ivyo vyumve. Mviriza vrema. Jewe sindagira kurongora. Nukuri izina ry'Imana hera himane cenda cyari umwana. Nta bindi uriko uravuga. Wewe uri kurizwa no kutaragera kurongora nawe urabe ibintu wanzanyemo. Nivyo wambesha kuri telefone ngura umubosi ngo ufite iki ariko raba ibintu ibi daba. Mvuye ku matera muhira kwa mama kwatachomboza ariko raba ukuntu uje kunyonorera. Mbese byo ndiko ndakubwira injahe wamaze kungira umugore sishobora. Cyo kumaramanira kwa mama. Sishobora ibyo utarakura warakuze. Ahubwo vuga ko ari ukivuka niho uvye unyemeje yuko utarakura. Mvira mu nzu rero birahindutse. Njahe. Mvira mu nzu. Ahubwo genda umenyekanisha ko warongoye apana kumenyekanisha kwande jewe ko bazi ngaha bose abanyumba kumi bose bazi ko ndi umwana jewe. Uri bebe nivyo nabibonye. Nari uko sinayibonye kuri bebe. Ariko rero niyo mpamvu nanje nemeye kugumana n'uwo mwana. Umwana ntamenya n'ivy'urukundo. Je ndi umwana nuko gwituna ry'Imana ahera himana je barazi je ndi umwana. Ivyo yagiye gukora. Turyame uri kumbira ko bwije ibyo kugenda byaheze nibaza ko tubyumvikanye. Turyame. Mura mwitiro mwandi. Turyame. Ibi kino ni kuko umumeze uko. Nuko ni kuryama turyame. Je katsema ndi umwana. Ndagupfunagirira hiyo. Kora umwana cyangwa haturyame. Je ndeka gusa. Cyangwa haturyame ubyite ntibimutera isoni. Cyangwa haturyame.
hambo none upfunagirira iki kare ko utamye upfunagira umwana ntakantu wumva reka kundigadika gusa ivyo wari wakoze kare ko utavuze ko nibonda gudigadika ariko bewe urateye isoni urashobora kuja mu bintu hama ugaca uvyikuramo utaza kwikura mu vyoya Ndeo pfumu w'Imana itapfuye Ndeo pfumu w'Imana yahaye imigisha Ndeo pfumu w'Imana itapfuye Izongera kutugirira neza izongera karibu mwene wake ndikurakora agakinga bwana nimwe ndagahenda muga oya ndabona barigeramiye kwe mutobe wa kumoso ndakubona rahama ari nagapine ni gashasha mperuka kugura narumvise ngo rirazimvye mu ngipine ry'ikinga bwana ubu niryo rizimvye gusumba n'iry'imoto kabisa. Oui bébé, ça meze bien. Kenda usinzira uburakura uburakuza umwana wacu akure neza niko ntaye wapi nyene namaratengereze iri kinga kagorane yari ryahuye nako so twitambari oya nta no mabebe wanje nari hafi reka ariko umuntu nawe unyene n'umugenzi uni mwene data kadogo ibi mayo nibiki wewe uko nikutenze nentenze gute wewe shira amahera yanje kumbe nkaza nesaba mu bugwaneza mu bwitonzi naho umbwira ngo urumva ngo ibyagenze ukunuko ngo narayamuhaye zamahera na amafaranga narayamuhaye hanyuma warayamuhaye ucura murongo we uri muratsanutsa n'ibibazo nga we nyamba warongoye karongorera mu bukene vyagusha juhebe kungwa weza mu bupora ati mwene wacu ufasha kunga wagwe mu bibazo umaze kurongora umugore wibaza ngo uzanye umukobwa ngo muheze ngo acataha akaguma mu nzu aho we ntiwumva ko ari kibazo aho wari ukwiye kwegera umushinga nawe nka jewe hama nkakubwira inama nkakubwira n'uko bigenda je vyingo ndabizi murakira umwenga ni ngombwa ahure n'ubukene hinge ndaguhereze agafaranga gake cyo kwifashisha amikini naco na madamu akurabira ndusoroyi tubiri twifuma hama nibikome nka bitatu vy'umuceri urazi ngaha mu kumosa agaceri ko gukadahara kamaho hama ugende uburatakatisha uwo mukawe kuri abusisa nkora ko niko vraiment mwagize yeme ndaguhadimire ugura muhangahe ugura muhangahe kamera muhibumbi 10 yiki yo kugira iki madamu unu mugenzi yo kugira iki reka ndamuhe 10 umuhamahera yiki yo kugira iki mwaguze iki ubu n'umugenzi vraiment n'umugenzi mwaguze iki yaho umuhamahera y'umuryango abintu mwitiranye na reka nzana urupapuro n'ikaramu twandikirane hamazo yagarukanye atari uko naho nta mahera ukura ngaha ngo n'umugenzi abagenzi bose rero wocuzura abahamahera ati ni mugende mwifashishe nibiharaga umugereke hirya cyose uzogira iki makongoro je ndabona ibyagore birakunye aka kanya nawe uje utanguye kugara kwe mwene wacu genda upambane wangu ngaha aha natwe injire mu nzu madamu amapeti yangu nakamaro ko kurongora wakabonye sawa ntacyo
oya maze kimwe gusa nyine kubera uri umugenzi kabura umujama mani ndaki nubwo bicamo ugasanga turateranya imikasi yo uri umujama sawa siyo mpamvu nanje nemera kuzana ngenda ndagufashe ndaguhe nangahe uje kandaguhe igihumbi ngira iki kiraro igihumbi ubu nta n'indagara akadogo nukuri kiba none ko uri umugabo muto ndakwaye igihumbi ntiwongeretse no yaba mfise yo kongera ndaguhe bibiri kwiza bitanu kadogo nukuri ibintu byo gusuma ni byinshi kandi urazi ko ibi bintu byadunze nomwe mwita muri umwenga none uwobe aho uwobura amahera yo kongereza ngaho ugasuma rasi nta n'ijana mfise kadogo nukubu basi sinavyiteguriye urabizi nanabikubwiye sinavyiteguriye umukobwa yamfashe ku nguvu basi nyene yanka kuva mu nzu urumva nyene siniteguye nuti bitatu navyo kwiza bitanu kadogo nukuri tuva ugende gusa ajya yandi ukuntu uzoyampa icyo 15 niyo nko kumata ugashima n'ivyo nyine urimo uranyishuza n'ayandi cyane nugoma naho nugoma nkayakwima ne ntiwampaye mpereza bumpereza warayononye vyagusha gusa baseje uzoza kugenesha ako kire nzoza none wewe ugiye Asha jengiye hariya kwa mani gushonesha tuno tuntu. Igisigaye bibera kuri mutumba. Ngwe cyo ngushimira. Wewe wamubwira ibikuru byinshi. Ni kuvuga. Umbe mutobe yarongoye. Oya. Mutobe nyene Iyo mutobe. ngoma. Oya ico nico ukunda. Yarongoye. Oya nta mutobe yorongoye. Heraba yatanye uko rugore. Herungarante. Ibintu yarugena ngo. Umuntu tweherana tugenda kuresha hariya avuga ngo wewe uresha ngushaka kurongora ngo aho sindimo. Ega ntiyarongoye kuneza. Oya reka reka. Tagenze gute mbwira. Bemeranije amuzana mu igeto. Yego. Amuzanye mu igeto. Arakora byakora aramara. Nyarugore rufise ubwo bwenge. Reka reka reka. Kwafite ati simva ngaha bitogenze uko mutobe ntiyorongoye ndabizi. Nibyo yabiraharawe muri misi. Mutwaye mu igeto. Leho gashaho. Chaka gatumba kacu ntibyabakabera. Ngujya makongoro yarongoye kandi. Ibikivye navyo nibiki. Yoshiyata nundi. Umenga nakana na nyina baguma basimba hajya muhira hinga hajya. Ho kubanza akiha nk'imisi basi nk'imyaka 2 ko utamugore wiwe nyene byari byase yiko babana kugira ati reka ndondera ubuzima kugira ngo ibi by'abagore ndabireke yashatse nubundi kuko urabona nkabyo byari byamubaye kuje nka jewe oheze y'imyaka 10 niyo muhungu wewe gusa kanagira turabahanura muhungu jenga ngomba shikane tuno tuntu ndawe gusenga ndabona amasanye naragiye mazimisi najya gusenga we sawamu we turobiyaga muhungu turabahanura sawa na hejo Mwana umugabo wo kuguma aryamye n'inzara mu nda uyu mugabo ni mugabo nyabaki sheri wana sheri ndakunda kubyuba rega sheri nuko inzara irangije naraye inzara niriko n'inzara kandi Jeko nigamiye mu nshaka amahera nshaka amafaranga nje gusuma Faranga nje gusuma cyo sinakubwiye ko je ndoce nta n'amafaranga nifitiye warondeye iki kuva ubwo umumenda kuri rezo sosio umyereka amazu udafise umbwira ko beho kakamoto wambwira ko ufise na kari he abasore bo muri iyi minsi kweri muratangazanye mwishinga ibiyayura mutwe mwishinga inzoga mwishinga ubusara bwayi none burya busara bwayi mutakuye amaboko mu mpuzu ngo murondere muzogenda murarame hajya kuri parking ngo amabace bawuba abandi basore bafise imodoka bafise amamoto bafise amazu meza ariko we nta n'indiri gufise wishinze kuja guparika ngaho uparika abademu abandi biparikira amamoto baparika amamodoka ntuzukangwe n'ibisayangana by'ibisayangana byose sinza hawe kandi abakobwa beza uzokwa mubabona gushika mu busaza bwawe
vibuji buntu ukore ukura amaboko mu mpuzu. Jibyo vy'imigano utanguye kumbwira je ndeke. Tafuta pesa, tafuta kazi upate hera. Ne aho wavugiye naho namba utaro cyembona wahejeje ahubwo umuntu mbamenga yo tujya hasi. Cyo kuryama byo turabishoboye. Cyo kuryamura banguka. Aho woje ngara tukagenda kurondera ibyo turi burye. Wabona inzara nta n'iki kikubwira. Ngaho mvutse nabi. Bisa ngaho bisa muve hafi. Akikunda mugo. Ivyo bintu byo kwireresha amaboko biherane n'uyu munsi. Kandi nakona nibagiye. Ntasubira kubona muri parking. Ntasubira zosubira kukubona. Ivyo vyiso vyawe ukumuraba ibirengano usubira uraba ibirengano usubira zobinokora. Umugore aragoyesha cyane cyane iyo mwubakanye uca ubona ingeso sha zose nizari zinyegeje umugore wanje niga nasanza kundi noti kubi. yewe ngo umucuka gururuti aho rero urimo uridunda likanguye Jesu ndoshobora kwitwara twiremeka ibidumo vy'amazi tukiremeka ibiseke vy'imyembe inda niyo nanira gutwara rero namusi ni wirarana reka ngende kwa nozera oya reka ivyo bireke hodi kwa chef Makongo Turiho mugabo. Amakuru ya. Sawa nyumba ku. Amahoro. Amakuru y'imisi. Nitwashima kwe. Aha nyene wagiye ngaho nyene urinandamura. Uzana ubundi mugore mugabo utabivuze n'intwaro zitabizi zo ku mutumba wanje. Mbeho huwe mwaranditswe. Ntekerezwa turandikwa kanyumba 10. Ivyo nose ibintu bisanzwe. None wumva ari bisanzwe gute kandi ku mutumba uzi ko haba hari inzego, hakaba intwaro, hakaba n'abatware. Nk'ubu mu ntwaro noca ngenda mvuga ati fisa abantu bangahe. Vyagenze gute? Ugira ngo wewe ntiwabonye ibibazo naciyemo. Umugore wanje simwe mwamwifatiye mwebwe nyene ari karasambana kwe. None tumufashe wacugira nkibi kandi ngaha ku mutumba tutabizi. Ahubwo rabucore na vende ngaho. Kugira ngo ndonke ingene nza kubwira abo tugize nte tujejwe intwaro hamwe none nk'ubu kwa chef dezo nubona no bishikana yo gute canke kwa mutumba rabugira ico ukoze kugira nzokuvugira uravye nabi hoho woyabona nyene weho kunshimira ati ndabaye umwana mwiza uravye kwereka iki gihe ivyo bankoreye ku mugore wiwanje bagasambanya umugore wiwanje yabandi umuntu wishavu ugira ngo cyose nobuza abosambanya na jewe aha nogiye mu bagore baba banyi ntasambanya canke noje ku mugore wiwawe wari kuryoherwa ndamusambanije kweli mugaje naravye ati ako kabe ntako nokora nirongore uyundi mugore mugango makanga ndaguheretse 220 kweli wumva nyumba 10 kweli iryo nicyo kanyumba 10 kweli we nyamba ugomba coresha neza apanuze witwaje nk'ubunyumba 10 Aba wa mugabo uyu mugabo jewe twarabanye turatangura kubana nta kintu ntani urabona nirigwa inzara ndari inzara agiye naho ngo azanye ibyo azana sinzi niya nibyo akura mu mirima y'abirimi nambwiye ati wa mugabo cyangwa dukora amaboko mu mpuzu ureka marigara ureka kumusamarira ibirengana kuko bijya aguma abona ibisayangana kibaza ngo ninza hapo bijya bisayangana sinza hapo kandi abo beza uzoguma ubabona iminsi yose aguma ari yambo cyangwa ngo kujya kuryama sinzi ko ibyo iyo aharyamye ahacarya yewe gayewe we mutwe mwene wacu hawa kuvuga ati mana yoheza kigompa umugore mwiza wampaye umugore afite ivyimviro wari ukwiye gukora ukava ikuzimu kaje ubuntu kuko ubuhungu bwishi buravyiharaje ivyo bintu buzana abakobwa bwaheza kubonona buca bubirukana mugabo we yaragize ati aha ewana nabandi bavyumvireho nubundi buhungu buvyumvireho munyoshe ewana umugumye
umwereke byose bimwereke. aha nanje mushinga Yego. aha jewe nanje najenje sinaje ubusubira nyuma. Baca umugani mu Kirundi ngo agasozi kinanurwa kahiye abagore atabagore kahiye abagabo barorera kanatsinda ushaka umuci acika ijoro ushaka umubira nawe abira kuya re mwananje ntunanigwe sawa sawa nanje ntunanigwe ibanga rirahebekwa ubuzima ese ugufyina akakumye mwananje bagumako nawe urya mwananje akatamugoye ushaka umuce acika ijoro ushaka umubira mwananje abirakuya nanje nunanigwe ibanga rirahebekwa ubuzima ese ugufyina akagumye mwananje bagumako ntawe urya mwananje akatamugoye ushaka umuce acika ijoro ushaka umubira mwananje abirakuya. Mutama nawe mutama bawumviriza na wewe numviriza iki nubwa mbere hari urampa ngo numvirize ugira ngo mupfisi Peti yangu twumvikane utakeneye ko ngenda nkirijirige tena namuhaye kwa 200 tena uri kurasika ahera himane genda Tafuta pesa, tafuta kazi upate hera. tafuta kazo tafute kanatsinda ushaka umuke acika ijoro ushaka umubira birakuye. baca umugani mu Kirundi ngo Ushaka umuce,